Mbebashi. Uyu musi kweri ntihagire n'umuntu numwe ndonka n'ukuri notuburira n'ukuri kwima. Sha ntaca araza taratindatse ntiyabura nakapfa no hiyo mu misozi ndakeseye mbanze ndagakosore. Yewe gayewe nacerewe nacerewe sindonka ni moto ndamurose. Oh muta ni sawa? Ni sawa? Urakomeye? None ubona ndumusazi je ndakomeye? Mukana wugomvye kundengera siko navuze. Rero muta ndihuta cyane. Untabare antera nje Gitega untware ndi mukuru w'abatanga nguvu. Yewe uri mukuru w'abatanga nguvu wambara nkuko. Umviriza none we nobona izi angiye mu nama ko ishika ndinjira nyene izi nizo kugwego. None ni maja he Igitega hajya nyene kuri yanzu ijya yirangiyera najye uzi uciye hajya kwa Siyoni. Je ndahazi tugende ngutwara. Tugende rero ndaguhangahe no ni 5 bitanu. 10 kwanza ni kure. Ni 10? Ni 10. Reka mena guha 5 hanyuma ayandi ndayaguherayo. Tora. Kamani. Aha isi yarahindutse gitoro caraduze. Rahira ne bitatu na cyane. Ayo gusa. Hogi rero. Magic mix call it the Nakunda umuntu tugara twumvikana rero. Jewe sinkena y'umuntu tugara turaterana induru. Jewe menya aho nkutwaye tugene ndagushikane hama ibintu bireri byo navyo cyuwese ikoro muguma murenze induru menga mwari yiswa mukiri batoyi tunkure muguma. Erega mota erega ogitugenda canke ndaya ibihumbi 5 ndabihebe mota ereka kuntevya ahubwo ndagumodifye uvyumve ukoresha ububasha bwawe. Mota banzo hagarari none mota ibintu bye biriko birambabaza ho twagiriye ntidushika. None sindiko ndagutwara none imoto iri hehe none kugira ngo tugire imoto? Imoto niyo mwavuganye kwigutwara canke mwavuganye na jewe? Ndakubatiza none ndagira ngo twavuganye kugira ngo dushikire imoto. None aho noza yuja ku moto yonyene yari kuhagutwara canke uhatwagwa n'umuntu? Birashika ugasanga imoto wayisiza nka ugaca gutegera hajya none imoto ko ducyase. Umviriza aho we twavuganye gusa ati mushikane aha ariko harabera inama nanje ndahazi tugende mushikane. Motari wariye mesha ayo urayaruka none ndiko ndagutwara nyimbo bana mpaye kucukumira mandire ndire nyimbo bana mpaye ngutwara nabi ja imbere nawe unyonge kandi umenye unyonge neza ntware nabi. Baza mumvirize je sitamenye gutwara ivora none ukamafeja gutama mikane utamenye gutwara ivora rero ja inyuma ureke ngutware jewe ndasho ngo tugane nyongeri je ukanasi nukuri kw'Imana. Nimwe bitori imoto nimwe ibitoro ngiye umviriza ja inyuma ngutware mota ngira nkogi kugira kugoma tishikire hogi ikomeza urugendo. Mota reka ibintu byafyo nafyo jewe aho twagiriye ni kubera ikintu byashika. None urabona ko tugeze hagati reka tugende hama dushike. Umve motari awariya mahera meshi ayugombo yashibwe nereza amahera yanje wewe wampaye ngahe wewe? Ibihumbi 5 byose bigende ko nyine. None ibihumbi 5 kuva hariya no gushika ngaha ntitwari tugeze hagati cya fidi yanyu. Motari jewe ndakubiswe yarabunzwe aho ukazana ibintu ndakubungwisha jewe ugomba tugwane. Oya ugomba tugwane. Yenda kuvomora ku bihumbi 5 byanyu ugomba tugwane. Motari subiza amahera yawe. Ndiriza mota urabona urumva byuri kurancanganya n'ukuri kw'Imana. Subiza amahera yanje urabona ngo bakubise wewe. Umviriza cyangwa ndakwereke yuko byose bibaho kandi ndagukubita nambaye n'iyipegi jewe. Wewe yego nakubwiye ati amafaranga wampaye kugera ngaha hagati byahuriranye. Ukiriya twavuye hariya kuva hariya mu Nyabihori hose kugera ngaha mu Nyagasike he ayo sama amafaranga byahuriranye. Oya ndakwereke ndakuvuga syo nkufyo ndamagufu bunyene. Oya ahubwo reka mvuge mbamba bari uzobukoze.